Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, barirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ngaho muri France, Belgique, Allemagne, Australia, England, muri Canada, Amerika, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Zambia, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kuri ako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Ategwa n'igihugu cy'u Rwanda, aho u Rwanda rwahonyanze amaze kuvuza amafungu agenga imbibi ubwigenge bw'ibihugu, ico bita souveraineté nationale. Kumva ko Rwanda rwotegwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngwano riko batera mu karere ntigitangaza cyo bakirimo. Ntabwo rero bizotegwa none b'abanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi, wiyumva yuko bazohera igihugu cabo kugeza kwiherezo. Ari karaha kujya muri Kongo n'ubundi bagiye gutabara no gufasha bizohera. Ivyo byo nibaza ko Abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho ubu kwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye b'Abanyarwanda, ariko atari Burundi, kuko Burundi ntibutera burategwa, ariko butewe urivuna kandi bimwe bishimishije. Utero bimeze gute? Abo bantu baragiye aho baravuga ubwa mbere abantu bonyene basatse gukungira mu gihugu cy'Ububirigi, bavuga ivyo bintu basabye indaro. Abo bandi bagize Abanyarwanda baba batavuga rumwe na leta y'u Rwanda nabo n'impunzi mu Bubirigi basabye indaro, bose nabasavye b'indaro. Abo bantu bavuga ivyo bintu baremeye ntayababesha, banabeshera twebwe, jewe ambasaderi n'abandi barundi bavuga ukuri. Bazava basanga bamaze nka wa muntu yicaye kw'ishami ry'igiti arica agicayeko. Iyo rimaze gukoroka ashaka gutanguza ngayo rero nguko uyu ni ambasaderi w'Uburundi, uyu ni ambasaderi w'Uburundi mu Bubirigi, mu gihugu c'Ububirigi, nyina serukira Uburundi mu Bubirigi, azwi ku mazina ya ambasaderi Terence Ntahiraja. Yaraye yemeje ibintu bikomeye cane ivyahora bivugwa mu karere, u Rwanda rutaka ko Uburundi bwoba bushigikiye abagwanyi ba FDLR bashaka gutera u Rwanda, bashaka kuja guhungabanya umutekano mu Rwanda, abarundi bakabihakana. Ariko ambasaderi Terence Ntahiraja aserukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi, amajambo ahejeje kuvuga nk'uko mumwumvirije, biraboneka ko avyiyemangira neza ko ivyo bariko barategura ari okuja kugaba ibitero mu Rwanda, bafashijwe kandi n'igihugu c'Ububirigi, igihugu ca South Africa, Congo n'ibindi bihugu vyishize hamwe n'Uburundi ngo batere u Rwanda. Uyu mugabo aserukira Uburundi mu Bubirigi, ambasaderi Terence Ntahiraja, yaraye gose ahaye ikiganiro rubuga rwa YouTube rwitwa Main Switch 257 ngaha mu Burundi. Muri ico kiganiro Terence Ntahiraja yarirekuye gose, akoresha imvugo itamenyerewe mu banyapolitike canke mu badiplomate nkuko bigenda bishikirizwa, maze ahatangira ubutumwa bubiri buhambaye ku Rwanda no ku mpunzi ziri mu Bubirigi. Ica mbere, u Rwanda nirwitegurire ibitero rwose.
haraciye igihe hari amakuru atanguye gusohoka avuga ko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baza barahurira kwa ambasaderi Ntahiraja mu manama y'ibanga agamije kubaka umurwi wa politike wo kwemanga ibitero ku Rwanda. Mu gatwengo kenshi cyane ambasaderi Ntahiraja atumira u Rwanda kwitegurira ivyo bitero, akanatomora rwose ko bizokorwa n'abahunze mu mwaka w'1996. Kumbure ururimi rwaranyereye, yashatse kuvuga bahunze mu mwaka w'1994. Mu mpera atera akuramwo ko ari we akoresha ayo manama, ariko akerekana neza abazotera mbere, akanasangiza akanemanga ko nyine abazotera u Rwanda rwose abazi, kandi ko atabihakana nk'uko uyu umu ambasaderi Terence Ntahiraja abivuga, akavuga kandi mbere akanasigura impamvu bazotera nyine u Rwanda. Muri diplomasi canke mu bubanyi n'amahanga, mu migenderanire n'amakungu, ico nico bita diplomasi, ukoresheje imvugo ya gutya aba yemeje bimwe bamukekako rwose. Ibi abivuze mu gihe kandi Uburundi bwagirizwa ko bukorana na FDLR muri RDC, bukanacumbikira imihari y'abagwanyi b'Abanyarwanda, iterabwoba ku mpunzi z'Abarundi. Ambasaderi Ntahiraja aratomora neza ko afise adresse aho ibarizo y'impunzi mu Bubirigi, akongera agakurikirana ingendo zose zikora abantu bahungiye mu Bubirigi. Uyu Ntahiraja Terence bavuka mu Burundi b'Abarundi bahungiyeyo, akaba avuga ko intambwe batera zose azizi. Hano ashimika cyane kubo intwaro ya CNDD FDD yashize ko imitahe mpuzamakungu uko ari 34 barimwo abaharanira agateka ka zina muntu, abanyapolitike na bamwe mu basirikare. Terence Ntahiraja akerekana ko ababajwe cane no kubona Ububirigi bubaha umwidegemvyo wo kubandanya basohora ivyiyumviro vyabo rwose. Mu majambo y'iterabwoba, ambasaderi Ntahiraja Terence agira ati, nduguruye Twamugina, ntibabone tunumye ngo bibaze ko ataco turiko turakora. Ndugaye Twamugina niko kuvuga ko azi neza adresse y'umwe wese, kandi ko azi ingendo zose bakora. Ivyo ambasaderi Terence Ntahiraja arimwo vyose biraboneka ko bizwi rwose. Ikintu kiza ambasaderi Ntahiraja Terence akoze nukwemeza ivyo twari dusanzwe dufise canke twa dusanzwe tuzi ko aneka agenzura impunzi, ashigikiye abaja gutera u Rwanda, ntaco abeshemwo. Turabizi rwose ko iperereza ry'u Burundi ryagwije inderetsi zijejwe gukurikirana abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Bubirigi. Hari abatari bake muri izo nderetsi baje bigira impunzi, barinjira mu migwi yose y'Abarundi, bamwe bakigira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko bajejwe kuneka gusa. Kimwe mu bibazo babaza kenshi nico kumenya aho abantu batandukanye baba.
ico turakizi gose neza neza. Ikindi bakorako cane ni ico co kumenya ingendo z'abantu. Terence Ntahiraja yibukije ikindi kintu gikomeye, uruhara rwiwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 yari umutegetsi ahambaye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubushikiranganji bwakoranye n'iperereza ry'u Burundi mu kugwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bikaja ku rugero rwo kubapfungira ubusa, kubica no kubanyuruza bakaburwa irengero ryabo. Ambasaderi Terence Ntahiraja yari no mu batunganya imyiyerekano y'urutavanako yo gutuka abaharanira agateka ka zina muntu, abamenyesha amakuru, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ONU, u Rwanda, Ububirigi n'amashirahamwe mpuzamakungu akora ku bibazo vy'agateka ka zina muntu. Igihugu c'Ububirigi ntigikwiye gufata minenegwe ivyo Ambasaderi Terence Ntahiraja yashikirije gose. Ica mbere, muri kino gihe abategetsi b'Ububirigi ntibatahura abahungu bavuga ko bahorwa imyiyerekano ya 2015. Ambasaderi Ntahiraja arerekanye neza ko ico kibazo kitarahera. Urwanko rw'intwaro ifise ku bakoze imyiyerekano no ruracari rutoto rwose, ntaho ruraja. Kigira kabiri kandi, Ububirigi bwibaza ko abo rwasubiza mu Burundi batogira ingorane. Kumva ko ambasaderi agera ku rugero rwo kurondera adrese z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akongera agakurikirana n'ingendo zabo, n'ibintu vyerekana urugero gucunga abantu biriko n'ingene bashobora kuzogira ingorane batashe mu Burundi kubera ingendo bagize canke abo bagiye barahura nabo bari mu Bubirigi. Vyose Ambasaderi Ntahiraja arabifise kubera inderetsi ziwe yakwiragije hose mu gihugu c'Ububirigi. Ikindi kiboneka kigira gatatu, ubutegetsi butavuga abo bwashizeko imitahe mpuzamakungu, ariko abo banyuruza ni abantu bato bato cane. Iri terabwoba ryerekeye abo bose bakekwa kuba mu bashira ahabona amabi akorwa n'intwaro ya CNDD-FDD, be nabo bose bafatwa ko bagwanya iyo ntwaro. Ububirigi bwokingira abari muri iyo mirwi bariko barabusaba ubuhungiro bwose. Ku bwacu rero, Ambasaderi Terence Ntahiraja yagize neza kwerekana ko akora n'ukungene intwaro aserukira ibangamiye abayihunze. Abariko barasaba ubuhungiro mu Bubirigi baronse icemezo gikomeye kuvyo baba bariko barasigura. Abategetsi b'Ububirigi bo kurikiranira hafi ibijanye n'umutekano wabo, bivanye nuko Ambasaderi Terence Ntahiraja yemeza ko bacunze cane. Ako kagohe Ambasaderi Ntahiraja Terence, muri kahise hari abategetsi benshi batwaye Uburundi bahoze bavuga amajambo nk'aya nyene yo gutera ubwoba impunzi z'Abarundi. Benshi bahavuye baja gusaba ubuhungiro nabo bahunze intwaro. Ntaco bimaze kubandanya mutoteza ababahunze, kuko ejo ntimuzi namwe uko bizoba bimeze. Abo nyene mutuka, abo nyene mwipfudiza kutabaho, ejo mushobora kubakenera gose.
ibintu birakomeye cyane. Ivya Terence Ntahiraja ivyo yashikirije biraboneka ko biteye ubwoba rwose, ibiriko biragenda bishikirizwa na bano bategetsi abanyapolitike b'igihugu c'u Burundi umwanya ku mwanya. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.